hari bamwe batazopfa batabonye umwana w'umuntu aza mu bwami bwiwe. Hari bamwe batazopfa batabonye umwana w'umuntu aza mu bwami bwiwe. Muri bo ndimo. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Weho nawe we witwa Sindamuka, uyu munsi ntupfa utabonye umwana w'umuntu aza mu bwami bwiwe. Nawe we witwa Nzopfejo, Sindaye, Magoyaki, ntuzopfa utabonye umwana w'umuntu aza mu bwami bwiwe. Kandi n'uyu munsi aja. Ni impamo umwana w'umuntu, umukama wacu Yesu Kristo yarironkeye ubwami. Yarironkeye ubwami bwiwe, ubwami busumba bw'abandi, ubundi bwami bwose. Kandi ubwo bwami bwiwe buvyagiye ngaho uyu munsi. Kandi uyu munsi ndamubona aje mu bwami bwiwe. Uyu munsi uramubona aje mu bwami bwiwe. Rindira gatoyi, n'ubwami bwiwe buri ngaha. Ngiki gihugu cy'umukama, gihugu c'Imana. Turi ubwami bw'Imana, turi ubwami bw'umukama. Araza hagati yacu agashogomanga yihweza ingabo z'ubwami bwiwe. Ingabo z'ubwami bwiwe nazo zimukomera amashi. Kandi yashika akabyagira ku ngoma, tukamuninahaza nk'umwami wacu, nawe akatwereka ko ari umwami. Aha niho nashaka duhere dutangarire ubuhirwe bwa twebwe abakristo n'iteka twafiteyo. Hari mu bwa kabiri twibuke, kuko abantu benshi barafite ingabirano yo kwibagira, hari n'abiyibagiza. Imbere yo kuvuga ibyo kwibuka, reka tubanze dutangarire iteka n'ubuhirwe twebwe abakristo dufise. Ubuhirwe bukomeye twebwe abakristo dufise, ari nabwo uyu yanditse igitabo cy'amategeko yadondoye ati, mbehe murabibarikiriza ibyo mu minsi yahise, mutaranabaho, muhereye mu minsi Imana yaremeye ko abantu ku isi, muhereye no ku mpera y'ijuru mukageza ku yindi, yuko higeze haba igihwanye n'iki kintu gikomeye, cyangwa ko hari uwigeze yumva igihwanye nacyo. Ntabyigeze. Ikintu gikomeye gihwanye kuva isi iremwa, dufise hagati yacu ikintu tuguma twihweza dutangarira gikomeye, ikintu atawigeze yiyumvira. Ntare Rushatsi atigeze yiyumvira, Ntare Rugamba atigeze yiyumvira, na Mwambutsa w'ejo bundi atigeze yiyumvira. Mushima Mwambutsa atabyumvira no kubyemera ntiyabyemera, yarinze afata abatijwe. Kubera si yanze kubatizwa, avuze ngo none uwo mushaka ko nemera ninde? Ngo ni Yesu, umwami w'ijuru n'isi, ngo nta mwami yimira ku wundi. Yarinze afata abatijwe. Kuki ntiyabyo yarazi? Yego, hari n'umuganwa wenda avuga yari yararaheye ko atazinjira mu isengero. Yabaza ati, none mu isengero habande? Ngo haba Yesu. Na Yesu ngo sumwe naho umukobwa wanje, umukobwa we yari umubikira. Ngo mushaka ninjirire umukobwa.
dufise ikintu atanumwe gikomeye, atanumwe yigeze yiyumvira mu bantu ba kera. Abene Israeli bavuga ibyo babonye mu muriro, ijwi ry'Imana rivuye mu mitima, twebwe ikintu gikomeye ni Imana iba hagati yacu, igendana natwe, igumana natwe, ku buryo iyo Mana tuyegera tukayiyagira, ikatwumvira, ikatwumviriza, ikatwishura.